Oh, what's up, my beautiful people? My name is SB. This is Mary of people, the sound of people, the voice of people. Ntazibana zidakomana amahembe, ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe, zirara zisha, bwaca, zikazima. Ayo n'amajambo amwe ariko akoreshwa n'abantu batandukanye canke se n'abafana b'umuziki ndundi. Ati vyifashe gute? Ni B-Face on the floor, the rap yuda. Uyu yaheruka kurushinga kubaka ugwiwe biciye mu mategeko, ariko kandi ntivyoroshe kuko hari biriko biravugwa. Uyu rap yuda biravugwa inyuma yo kubona ifoto y'umutambukanyi wiwe afise ibyo bita ibirabagu mu maso canke se ibimenyetso by'umuntu yakubiswe canke yariwe n'inzuki. Abafana canke se abakunzi b'umuziki ndundi batanguye kuvuga ati none inyuma y'indwi zibiri byatanguye kwanka, none inyuma y'indwi zibiri uku niko urugo rubandanije. Ariko hari umwami wa nyuma w'Uburundi canke se umwami wa gatanu w'Uburundi Ndizeye Charles, abarinzi biwe canke se abari basanzwe bamucungera umutekano bamuzaniye umugore we, bamubwira ati mwami, twafashe umugore wawe aguca inyuma. Umwami ababwira ati nivyo, atego, ati nimumwice. Babarinzi biwe baca baramwica. Bahejeje kumwica, mu nyuma baragaruka bavuga ati mwami, twasanze twihenze, umugore wawe bamubeshera. Ati nivyo bamubeshera, atego. Umwami arabaraba mu maso ababwira ati muzotinye ico abantu bavuga. Ibi media of people ibabwira ati muratinya ico abantu bavuga, kuko bamwe bashobora kuvuga ati n'ububeshi, abandi ati AI ubu iriko irica igasasika inganda. Ariko uko twebwe nka media of people ziko tubibona, amakuru tubandanya tuyabatohoreza, amakuru tubandanya tugerageza uko ukuri koja habona, na cane cane ko impande zose canke se ku ruhande rw'umugabo canke rw'umugore ata kintu na kimwe kiravugwa kiza kibeshuzwa ibiriko biravugwa. Bakunzi ba media of people, ico musabwa ni kimwe, ni kugira subscribe inyamba usanzwe utagize subscribe canke se sabone, hanyuma mugihe vyo babigukundiye canke se ufise umwanya ukamakinga sure ko wagize comment. Icitonderwa ni kuba mwumviriza ikiganiro mukakimara, kubera ko hari igihe dukora ikiganiro amakuru ari gipande, ariko tukakira telefoni duha amakuru yuzuye, ugaca usanga ya makuru yuzuye tuyahereje ko tuyashize mu kiganiro. Dusubira inyuma gatoyo, uko urugo rushasha kwa B-Face n'umukunzi wiwe rwari rusanzwe ruvugwa. Ni kuvuga ni bamwe n'abariya bavuze ati ntacu utwaye, kurongora umwana wo kumusaga burya si coroshe. Ariko B-Face on the floor nawe mu mutima iwiwe yavuga ati nta mwonga uburi sato iba idahizwe, kandi nta kure cane habaho Imana itokura umuntu. Ati kandi ntani naho itomushikana. Ayo namwe mu majambo B-Face yavuga. Ati kandi nta muntu numwe atohinduka. Bamwe ati utwaye indaya, abandi ati utwaye imboregwa, abandi ati utwaye umu ex wa dramatide baby killer, abandi ati utwaye umunyamusaga. Ariko si ivyo vyari bikwiye? Urukundo n'urwabangahe? Ninde muntu akora ibishimisha abisi?
inyishu nziza ni nta n'umwe. Rero aya makuru dufise ku muririmbyi wacu akongera akaba n'umugeni ku bageni bacu, n'amakuru ariko aravugisha aba n'abariya nk'uko muvyibonera mu masanamu ariko aracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko ico tubasezerana, media of people, the voice of people, the sound of people, nihagire umuntu ababwira amakuru y'ububeshi canke se yo gushikuza. Ico ukora ngo mukubikiza akajisho kuri media of people, urabe neza ko wagize subscribe canke se sabone, ugaca wugurura ka notification kugira ngo aya makuru aze kugushikira ku mwanya ubu wa mbere wo kumenya eske nukuri canke sukuri. Ni Bface on the floor akimara kumva aya makuru yaciye aza kuri stati we ya WhatsApp yandika ati utarakubikitirwa mu rusengero yibaza ko Bikira Mariya ari umugenzi wiwe canke se mushiki wiwe canke se atagwana. Ayo n'amajambo Bface on the floor yavuze. Mu yandi majambo ni nko kuvuga ati utarakubitwa n'umukunzi wiwe yibaza ko umukunzi wiwe adakubita, canke se yibaza ko ata muntu yokubita uwo akunda. Iyi stati nk'abasesangutsi canke se nk'abantu babonera ibintu kure canke se bashobora gusesangura ikirundi, kuko muri media of people dufise abantu baba batahura ikirundi kandi bagasigura ico kirundi mwumva ko ari insiguro y'amajambo agoye. Bavuze ati iyi stati ya Bface on the floor irafise ico ishatse kuvuga. Tuyihuje n'ibiriko biraba, iyi stati ya Bface on the floor irafise insiguro. Bakunzi ba media of people, nimba umuntu ariko avuga ko yakubise umuntu canke se yakubise uwo basanze bubakanye, uwo babana, kugira ngo avuga ati ayo makuru siyo, akandika ati utarakubitirwa mu rusengero avuga ko Bikira Mariya ari inshuti yiwe canke se atagwana, bishatse kuvuga iki? Bisiguye ko Bface yakubise umugore? Bisiguye ko Bface atakubise umugore? Aho kila muntu wese ashobora kwibaza, akibaza utwo tubazo tubiri. Ariko kandi Bface yambaye umubiri n'amaraso. Bface yogwana, Bface yokubita umugore? Inyishu nziza ni ego. Umugore wa Bface ni kiremwa muntu cambaye umubiri n'amaraso, gishobora gukosa, gishobora kugwana, gishobora gusuzugura umugabo. Igisubizo ciza canke se inyishu nziza ni ego. Nimba ivyo bintu byose vyoba, kubera iki twumva ko batogwana? Kubera iki twumva ko aba bantu babiri batazigera bashwana? Eka da, bazoshwana kuko n'abantu bakoreshwa n'umubiri. Shetani arabagenderera nkuko nawe akugenderera. Rero reka tugume tuvuga ati muraba makara ntimuburubeya, kandi twongere dushigikira umwibutsa w'abakera uvuga ngo ntazibana zidakomana amahembe. Iyi ni media of people, the voice of people. Ico tujejwe twebwe ni kugutohoreza ivyo vyose binyegejwe, tukabikuzanira ngaha ukavyumviriza wicaye muri office yawe, canke se wicaye muri saro yawe, canke se uryamye mu gitanda cawe, canke se uri ku kazi akariko kose, waba uri kura drivinga
ayo niyo makuru made of people canke se ako niko kazi the sound of people tujejwe tugukorera aho utoshoboye gukora, tukagushikira aho muri uyu mwanya udashoboye gushika. Reka rero tubabera abakozi beza, reka tubatumikire, reka tubane namwe muri byose, reka tubatohoreze, reka tubabwire ibiriko biravugwa muri entertainment, tubashikiraho mutokwishikira, tubavugire na cane cane ko turi voice of the people. Hanyuma natwe mudushigikire, mudutere intege, turabakunda cyane. Nk'ibisanzwe nkuko nama nayo wabwiye, ni SB Samuel. This is the media of people, the voice of people, the number one in the country. Ku bantu mutaragira subscribe, tuguma dusemerera, dusaba, dufukama, dutakamba, please making sure ko wagize subscribe kuri YouTube channel yacu media of people. Hanyuma uzohore wibonera ibiganiro bica aha bitandukanye. Ciao ciao, murakoze cyane, mugiraho muba mwubahwe, mugira akazi keza, mugire n'ibihe byiza. Tubipfurije urukundo ruzira kugwana, tubipfurije urukundo ruzira gushwana aho muri hose. Ciao ciao.